ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse na weekend nziza. By'umwihariko ku basportif batandukanye, hari imikino itandukanye mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Iburayi. Ni imikino ikomeye, amakarasiko mu bihugu bitandukanye ku mashampiyona atanu akomeye ku mugabane w'Iburayi. By'umwihariko turitsa cyane ku ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. El Clasico igiye kuba ku nshuro ya 258, dore ko bamaze kuba bakina El Clasico 257. Ikipe ya Real Madrid imaze gutsinda imikino 105 yose, banganya imikino 52. Ikipe ya FC Barcelona itsinda imikino 100 yuzuye neza. Umukinnyi wakinnye imikino myinshi ya El Clasico bamwita Sergio Busquets, wakinnye imikino 48. Aya makipe yombi akomoka mu gihugu cya Espagne, imwe yo mu mujyi wa Madrid ibwami ndetse n'indi yo mu mujyi wa Barcelona aho bita Catalonia. Ikipe yahuye bwa mbere mu mwaka w'1902 hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, bakina umukino w'igikombe. Igikombe bakiniraga cyitwa Copa de la Conasio. Ni igikombe cyabahuje. Ikipe ya Barcelona itsinda ikipe ya Real Madrid ibitego 3-1, naho umukino wabonetsemo ibitego byinshi ni umukino wa Copa del Rey. Ikipe ya Real Madrid yatsinzemo ikipe ya FC Barcelona ibitego 11-1. Reka twigarukire mu gihugu cy'Ubwongereza, naho hari Clasico ikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal the Gunners iribuze kuba yakiriye ku kibuga cyayo ikipe ya Liverpool the Cops. Ikipe ya Liverpool iri ku mwanya wa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza iraza kuba yakira ikipe ya Arsenal inayirusha amanota 3 kugera kuri ubu ngubu. Ikipe ya Liverpool nitsinda ikipe ya Arsenal iraza kuba yishizemo amanota 6, naho ikipe ya Arsenal iramutse itsinze ikipe ya Liverpool yahita isanga ku mwanya yari iriho bakanganya amanota bose. Ikipe ya Arsenal rero irasabwa kudakora ikosa na rimwe nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Bournemouth muri weekend ishize, ariko ikaba yarabonye amanota 3 muri Champions League hagati mu cyumweru. Ntago ari umukino uri bube gusa, kuko muri weekend guhera ku munsi w'ejo kwa gatanu habaye umukino uhuza ikipe ya Leicester City King Power Stadium mu rugo yari yakiriye ikipe ya Nottingham Forest, ibatsinda Nottingham mu bitego 3-1. Nottingham ihita ijya no ku mwanya wa gatanu muri Premier League aho igeze kuri ubu ngubu. Ikipe ya Aston Villa Park iraza kuba yakira ikipe ya Bournemouth. Ikipe ya Brentford iraza kuba yakira ikipe ya Ipswich Town. Ikipe ya Brighton Hove Albion izaza kuba yakira ikipe ya Wolverhampton, nayo ikipe ya Manchester City iraza kuba yakira ikipe ya Southampton. Everton yakira ikipe ya Fulham. Ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Chelsea izakira ikipe ya Newcastle United, nayo ikipe ya Crystal Palace yakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya West Ham United kuri London Stadium izaba yakira ikipe ya Manchester United nyuma yo kunganya muri iki cyumweru, ndetse yari yabonye n'amanota mu cyumweru cyashize itsinda ikipe ya Brighton Hove Albion. Iraza kuba yakiriwe rero i Londres mu murwa mukuru ku kibuga cya West Ham aho yakira imikino yayo aho bita London Stadium. Arsenal niyo izafunga bwa nyuma Premier League bakina umukino n'ikipe ya Liverpool mu rugo Emirates Stadium ku isaha 12:30. Ikipe ya Arsenal ireba ko yabona amanota 3 bikomeje kugabanya ikinyuranyo kiri hagati yayo n'ikipe ya Liverpool ibanganya amanota. Andi makuru twagarukaho, umukinnyi Trent Alexander-Arnold aganira n'itangazamakuru yaje kubatangaza ko target ye ya mbere kuri ubu ngubu ari uko akeneye kuzatsinda Ballon d'Or, akaba umukinnyi wa mbere ukina inyuma ukoze amateka yo gutwara Ballon d'Or. Niyo target ye ikomeye ashaka gukora, nyuma yuko n'amakuru menshi atandukanye avuga agenda amwerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Kuri ubu ngubu akaba cyaje kuba asubiza itangazamakuru kuri uyu wa gatanu. Naho tukiri mu ikipe ya Liverpool, umukinnyi witwa Alisson Becker umutoza yaje kuba Arne Slot yaje kubatangaza ko uyu mugabo ari kugenda akira gakeya. Yatangiye rehabilitation. Uyu mugabo ntago bamwiteguye mu mikino 2 cyangwa 3, ariko ngo yamaze kuba yitabwaho n'abaganga neza. Icyo yatangiye ni rehabilitation kugira ngo arebe ko yazagaruka mu kibuga, ngo baramutwara gakeya. Ni umukinnyi bizeye kazagaruka kandi ameze neza, ari kuri forme ze nk'ibisanzwe.
reka dukatire no muri shampiyona y'igihugu y'Ubufaransa Ligue 1 hari naho derby classico y'igihugu cy'Ubufaransa, match ikomeye cyane ihuza abaparisien n'abamarseillais. Ni ikipe ya Paris Saint-Germain iza gukina n'ikipe ya Olympique Marseille, aho bari gukina aho bita Velodrome ni mu mujyi wa Marseille. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikipe ya Marseille bamaze gukina imikino 57 kugeza kuri ubu ngubu. Ikipe ya Paris Saint-Germain yihariye iyi mikino dore ko imaze gutsinda imikino 31 yose, itsinda ikipe ya Marseille igatsinda imikino 10. Marseille itsindamo imikino 10 banganya imikino 10 yonyine. Mubare bakimaze gukina imikino 51 bakaba bagiye gukina umukino wa 52. Ikipe ya Marseille yashaka guhagarika agahigo k'ikipe ya Paris Saint-Germain imaze ibatsinda inshuro nyinshi zikurikiranya, ikabahagarika dore ko imeze neza n'umukinnyi yakuye mu ikipe ya Manchester United ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye yagiye igura muri iyi sezo. Tuvuye mu gihugu cy'Ubufaransa reka tunyarukire mu gihugu cy'Ubutaliyani aho iri bukomeze Serie A iri buze kuba ikomeza nayo. Ikipe ya Udinese ikina n'ikipe ya Cagliari, ikipe ya Torino ikina n'ikipe ya Como, ikipe ya Napoli iri ku mwanya wa mbere yaza kuba ikina n'ikipe ya Lecce, ikipe ya Bologna ikina n'ikipe ya Milano, ikipe ya Atalanta iraza kuba ikina n'ikipe ya Verona, ikipe ya Parma ikina n'ikipe ya Empoli, Lazio Roma ikina na Genoa, ikipe ya Monza ikina n'ikipe ya Venezia. Inter de Milan Classico mu gihugu cy'Ubufaransa derby ikomeye cyane ikina n'ikipe ya Juventus Dortmund, ikipe ya Fiorentina iraza kuba ikina nayo n'ikipe ya AS Roma, nayo imwe mu makipe ameze neza n'utayizamu wayo Artur Dusberg. Nayo ikipe ya Inter de Milan twagarukaho iraza kuba ikina umukino wayo kuko ari iri ku mwanya wa kabiri kurikirana n'ikipe ya Juventus Dortmund. Ikipe ya Napoli ku mwanya wa mbere yo iraza kuba ikina ishobora no gutsinda imeze neza n'umutoza Antonio Conte igakomeza kuyobora aya makipe mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho umugabo witwa Max Ebene akaba ari directeur sportif w'ikipe ya Bayern Munich yaje kuba avuga ko ku bantu bakritika Manuel Neuer bo bamufitiye icyizere kandi bizeye ko azakomeza kugenda abafasha akabaha n'indi mikino ikomeye ndetse aganafasha ikipe ya Bayern Munich gutwara amanota atandukanye muri iyi sezo. Ni mu gihe ikipe ya Bayern Munich iribuze kubikina n'ikipe ya Bochum mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga muri shampiyona, ubwo bari bagarutse dore ko banayoboye bari ku mwanya wa mbere n'amanota 17 banganya n'ikipe ya RB Leipzig. Indi nkuru twagarukaho n'umukinnyi Neymar Junior dos Santos wamaze kubagaruka mu kibuga. Rumazi ziri kuvuga ko uyu mugabo ashobora kuba yakerekeza mu gihugu cya Amerika muri Inter Miami muri MLS, akayongera gukora ubutatu butagatifu bwari bugizwe na Messi, Suarez ndetse na Neymar. Akaba ari trio yigeze kubaho no mu ikipe ya FC Barcelone. Naho umukinnyi witwa Antonio Rudiger akaba mu defense y'ikipe ya Real Madrid wanayifashije kubona amanota 3 bakora comeback ku ikipe ya Borussia Dortmund muri iki cyumweru hagati. Uyu mugabo yamaze kuba ahindura agence izaza imumanaginga kugeza kuri ubu ngubu, yamaze kuba amara kumvikana ndetse no kujya mu agence yitwa FSB, akaba ariho agiye kuzaza bamushakira amakipe ndetse banashaka inyungu ze mu bijyanye n'amakipe n'ibya siporo ku giti cye. Naho ikipe ya Manchester United yanganyije hagati muri iki cyumweru n'ikipe ya Fenerbahce y'umutoza Jose Mourinho. Kuri ubu ngubu ikipe ya Manchester United iri gushaka kureba uko yakongera kugaruka muri iyi weekend ikina n'ikipe ya West Ham, ngirebe ko yakongera kubona amanota 3 bitoroheye umutoza Erik ten Hag uri mazabira. Kuri ubu ngubu abayobozi bamuyobora batagize batangaza ikintu na kimwe, nawe bikiraho mu rujijo bitandukanye. Naho umukinnyi witwa TJ Reinders, uyu mugabo ukina ikipe ya AC Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikipe ya AC Milan yamaze kuba itangira kumvikana n'uyu mugabo ngo barebe ko bamwongerera amasezerano nyuma yo gutanga assist akanatsinda ibitego 2 mu mukino wa Champions League bakinaga hagati mu cyumweru. Umwe mu bakinnyi bakomeze kugenda bitwara neza aho sezo igeze kuri ubu n'ikipe ya AC Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho umutoza watozaga ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia abakana nta wundi bamwita Roberto Mancini. Uyu mugabo wavuye mu ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani avuye mu akahita ajya gutoza ikipe y'igihugu ya Saudi Arabia, yamaze kuba yumvikana na federasiyo yo muri Saudi Arabia kuba yatandukana n'ikipe y'igihugu yabo. Uyu mugabo akaba yamaze kuba ahagarika akazi, ubu ngubu akaba ari ku isoko nk'abandi bose, nawe ari gushaka akazi nk'umutoza. Yigeze no gutoza n'ikipe ya Manchester
City. Naho ku mugabane wa Afurika amakipe CAF yashize hanze abakinnyi beza 10 bazatoranyamo umukinnyi mwiza muri Afurika, n'abakinnyi batandukanye barimo Chancel Mbemba, abakinnyi barimo Williams umugardier w'ikipe ya Mamelodi Sundowns ndetse n'ikipe y'igihugu ya South Africa, umukinnyi witwa Trace Ekongo kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Nigeria, umukinnyi witwa Chancel Mbemba ukina ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Marseille. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bahabwa amahirwe gukina n'ikipe y'igihugu ya Congo kapiteni, naho umukinnyi witwa Simon Adingara wafashije ikipe y'igihugu ya Ivory Coast kwegukana igikombe cya Afrika giheruka, n'umukinnyi witwa Ademola Lookman umwe mu bakinnyi bari no muri 30 ba mbere bazahatanira Ballon d'Or izatwarwa ku munsi wo kuwa mbere hazabe ku itariki ya 28 mu gihugu cy'Ubufaransa aho bita Théâtre des Châtelet, akaba ari umwe mu bahabwa amahirwe yo kwegukana Ballon d'Or ya Afurika. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abane namwe, mukoze kugira weekend nziza muryoherwe n'imikino itandukanye. Hasta la vista, shalom shalom.